tugira amahoro, sanga amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ndanezerewe cyane kandi ndabona yuko mwese mwari muri ku kivi. Ndabona yuko bakorera ya leta, ndabona ko nabo nyene bavuye ku kivi. Ni vyiza cyane, igikorwa nico gituma tuba abantu. Igikorwa nico gituma tuba abantu. Nta muntu irirwa kwirigara wovuga ngo n'umuntu. Igari habo bashobora kuvuga ngo yarapfuye agenda. None umuntu yirirwa yicaye akarya ataco yakoze ntawe yapfuye agenda. Abari umusuma kuko bari kwanywa amaraso y'ababirondeye. None rero mwebwe abanyamwaro ko muri abakozi mwikomera amashi cyane. Igihe naheruka ngaha burya narinje guhinyuza. Igihe naheruka ngaha yari amashamba gusa. Ndababwira nti ibi vyatsi bitaribwa ntimwo bihindura ibi vyatsi biribwa. None nezerejwe nuko sanze koko akamuna bateye mwarakitavye amakoperative abagwiza mbuto. Aha rero iri niryo terambere. Ugiterambere ni gihe urema itunga. Hari shamba none ubu havuye ivyo kurya. Iyo mutarima hari kugumukonyene. None abarimwe bazoshora kandi ntaho haroye. Nukuvuga amahera bazokuramwo bazoca bakoresha ikindi gikorwa c'iterambere nyene. Haca hasubira havyara yandi mahera uko nyene ukora ibindi bikorwa. Ivyo bindi bikorwa navyo bivyara yandi. Niko bigenda. Iterambere no kugumuvyaza umusaruro. Imana rero ituremye icambere yaciye itwereka aho tuzokora itunga. Nta nomwe Imana itaremanye itunga. Aha mwese murarifise. Nagiye wigaye. Aha mwese murafise itunga. Aba bana batoye bacaye bazango najewe. Aha mwese murafise itunga. Umwe wese niyumvire ikiguzi ciwe acabanya ko atunze. Wewe ugugwa ngahe? Ayo mahera rero uva wugugwa niryo tunga gute? Ngo mutahe. Utagira umutahe ntushobora gutera imbere. Umutahe wa mbere Imana ituremana ubwenge, inkomezi, ibinyene umubona ukundi. Niwo mutahe ikuremo kiri gatoyi, umuvyeyi akakosa, akagukuza, ugacuka, ukaja kwishuri kugira ngo uronke ubumenyi. Haya kwishuri ntubugiye kwiga ubwenge. Nta numwe yiga ubwenge. Ubwenge twese turabufise turabuvukana. Tuba tugiye kurondera ubumenyi. Turose ubumenyi rero nibwo buhinga duca dukoresha kugira ngo tubandanye ryarema Imana yaturemera iyi si rero mubona. Iyi si irimwo butare, irimwo ivu rimera, irimwo amazi, murabona ibiti, ibi byose ni itunga Imana yaremye. Muri mwese hari n'umwe yabiremye. No mutahe rero ibi yaturemeye natwe. Habasigaye rero yuko tubandanyirema nico gituma Imana yakuremanye ubwenge kugira ucuhingura bimwe yarema. Mugende muperereze hose. Nta namwe Imana yigeze irema amahera. Aramwa mwarumvise. Cyavuga hari kuwa kangahe ko tuzi kuwa mbere yagize, kuwa kabiri iremye, kuwa gatatu iremye. Hanyuma ihejeje kurema ibizodutunga ikiduha ubwenge. Yavuze ngo nishushanye ngo tureme umuntu tumwishushanyeko kugira ngo uwo muntu agire ubwenge buzotuma bandanya ahingura ivy'Imana yaremye. Irya safuriya yari yaremye butare, we nawe ucuronka ubwenge bwo kuyihingura ivemwo isafuriya uzotekamo. Uteke iki? Iyumvire ingene wiyumvire guhingura isuka. Imana yari yaremye butare, ucuhingura isuka kugira urime uronke ivyo ufungura. Rero ngaha iki ni ikimenyetso gikomeye c'iterambere. Hariho abantu baharonkeye akazi sivyo? None nk'ubu ujya mu gwiza mbuto niyababaza ati amahera wakuye iwanje washize wohamwere. Utangure wiyumvire uti mbega wewe niwa waciye uyarya ntuyakoresha ikintu na kimwe. Ucuvuga uti mbe nawe uyarya
yari kumpaka igaza muri bazo tubazo rero tuti nawe iyaca yarya nari kuronka akazi mugaraba we yaciye ayabyaza umusaruro acaza wewe nawe araguha akazi ajya amahera rero warose ajya niyo atuma nawe ucuraba ikindi kintu ukora hamwe uzomwereka uti mutama uti wa mugambi wawe na general ukamishije ngirango aha muca mwumva mwebwe bagwiza mbuto muca mwumva mwebwe bagwiza tunga mwebwe mwese mufise imitahe ingene mushobora gufasha mu guteza imbere igihugu guteza imbere igihugu nuko uguma urondera igikorwa kugira n'utarafise umutahe awuronke icyo gituma kizira kwicarika ubwenge dufise ahangira ngo duca tubitegera neza iyo habonetse abagwiza tunga 5 ku mutumba inyuma y'imyaka 2 muzosanga ku mutumba hari abakize barenga 50 kubera abantu babiri gusa kubera bazo barabahakaza umuntu rero afise amikoro kirazira kwicara tugume dukora kugira ngo twese duheze dutezanye imbere nyengurukire cyane abantu bose bijukiye uburimi kandi burya ngaha muri Mwaro niho nataguye kwigira neza kurima hariho umutama yaramurimye yaritavye Imana yitwa imbere umwe ahora arima amabungo n'umwami ujya mutama je twaricaranye aranyigisha ko jaho nciye ndiga aranyigisha aravuga ati bijya wewe uri kurigisha muri ko navuga ngo inkoko iravyara inka abantu baraharira ko inkoko itavyara inka ubu nta urabibona erega dukubera mutabya gukamisha umwimbu nuvuga inkoko imaze kuronka imiswi igakura uragurisha inkoko nka 4 zirimo ikibuguru c'inguru ikibuguru c'ingurube naco kibyaye byaye ubuguru irakura ugurishije ingurube 3 nta nyana y'inkiri none ntibumvise ya nkoko kibyaye inka nukubera abantu iyo barosa amahera bashaka guca bayarya ntibashaka kuyungukisha nico gituma benshi usanga atabitegera ariko ubu baramaze kubitegera je yarambwiye ati aha abantu botera amabungo jewe ndayakeneye kugira ndayashore hanze ati bijye uvuga birateza imbere igihugu ndavyibuka twari tuvuye Nyabihanga ico gihe arambwira byose n'imigambi afise muge Imana yabishatse ko tugumana nta kundi muga murumva ko jewe ndafise ico yasigaranye kandi namwe ntabuze uwundi afise ico yamusigaranye nguvuga yuko nk'ubu je ndazi yuko hajya ku rugo mwese mwogira amabungo hanyuma mugaca muyashora mugasanga nk'ubu ku mutumbi wanyu hinjiye ku mwaka 10,000,000 murumva iryo terambere ryahinje ku mutumba muca mukora kandi kana ejo muzotera igihe muvuga mutubu rero duteranye ntituzosubira kwivuza kure kugira tugire intererano twiyubakire akavuriro ngahe wacu niko iterambere riza byose mugavyamukahe mu bikorwa aha rero aho Mwaro ndazi yuko hariho abantu bakanura mu by'uburimi gasazo bavuze ngo umwe yafise ka karima hari yaruguru keza cyane ninde Munezero ni wewe uriya murima w'ibiraya hari ndawukeje kabisa nawe ni hajya hago aha anyene ari nka ajya ni muhiri wawe ka umunsi umwe uzazwaje gukora mutsubirantera inkuru ingene bavyibiri ndabwire mu minsi heze murabizi yuko komine Mukike barabakene naragiye gutemberera umukukuruke umwe haji Mukike hajya murenganye kuri Nonoka niwe yambwiye ngo yumvire ngo imodoka yananiye kugura nkorera leta ngo none ngiye kwigura shaka ndovuga yuko ntitwari bwamenye ahari itunga riri ngaha hariho umutama bavuga ko yimana cyane muzosoma igitabo cyitwa Eugenie Grande uwo mutama ageze kuraga abana yavuze ati ndabarazisi imba hose jewe ngibi itunga ryanje ndabasigaranye ngiri imba hose itunga riri ngaho muri uko kuzimu
abana bacabona ko yimana naho yabahaye itungo. Burya ntitwari bwamenye ikiruta ikindi. Umuntu wazubona ngo ngiye kwiga kugira nze nce ndonka akazi muri leta, aho kuvuga ngo ngiye kwiga kugira ndonke ubuhinga nzoca nkoresha kugira ngo ndeme itungo. Hatwari twarasamara. None ubu rero ko twagarutse kuri iyi si, kare bavuga ngo umurimyi ni nyarucari, siko bamwita. Barondeye umukene wa mbere ntibarondera umurimo. Tugomba tubihindura. Urondeye umutunzi uzorondera umurimo. Turabihindura ntagisivya. Abarimyi tuba batuzi tureme itunga kuko ririgahaye ne ibara yari turemeye twarasamara. Mu bazungu ngo hariho abagiye barondera ati ni munjane hariya ruguru mu mihana ngoje kuraba umukene wini wanyinge nasa. Ngo umukene ugiye kumurondera hariya ati nawe ushaka kumenya umukene raba mu gisagara niho hari abakene. Ati hariya hari abatuza atana twebwe urose ucuduga hariya. Nagira ndabwire nimusubire kwigaya mwebwe barimyi. Ubu rero nimutangure kurima murondera gutunga. Atari bya bindi byo kurya gusa. Uronke ibyo urya, uronke n'ibyo ushora. Kuko urumva washoronka amahera. Hahandi ntaho hagiye, hagumyeho, ucugaruka ukarima, ukaronka handi mahera, kandi ukongera ukaronka ibyo ufungura. Ayo mahera rero ucuza urayakoresha utuntu. Gushika muzoza musanga mwarateye imbere. Ubu dushaka tubihindure aho umurimyi bazosanga ari we mutunzi, ahubwo ubutarima avuga ati narahomvye. Ndatomboye yuko incabwenge zabigiyemo. Hajya urabona incabwenge zemeye kuja kurima. Cya kintu rero kubakorera inkofero kabisa. Umuntu w'incabwenge kera twari tuzi ngo guhamba amaguru kiriho. Ngo kuja kurima ngo guhamba amaguru gukiriho. Ngo nta kwihamba. Mugabo ubu turiko turaza. Ko incabwenge rero zije ndababwije ukuri muzobona ingaruka zazo. Ni imyaka mike gusa muzobona ingaruka. Incabwenge nizitangure zize. Umurima w'incabwenge n'umurima w'umuntu ataciye ku ishuri ntibisa muze murara. Ntibisa. Rero twebwe incabwenge turimwe baca baza kwigira iwacu. Kuko dukoresha bahereje kubikora bakabona umwimbo urimwo baca babigira iwabo. Ikindi kintu nagira ndabakebure n'aba bandi bakozi ba leta murashaka kuba mufise agatahe gato. Dutangure kwiga ingere dutezanye imbere abarimyi na twebwe incabwenge. Hariho umurimyi ngaha ahora ari mu murima munini mugatagira amase atagira n'imbutiro bamwe. Kubera ubukene ntabafise amahera yo kugura ifumbire n'imbutiro bamwe. Agaca apfa gutera mu ivurisa. Ahantu yari kwimbura nk'itoni agaca himbura ibiro 100. Ivyo muramubibona? Kuko murambona ibigori bisa nabi ukabona impande umuntu afite ibigori bisa neza. Hajya rero ni mwamushaka ko dufashanya. Muvyumve ingene twifuza bizogenda. Nuvuga jewe ni nabafise amahera y'ifumbire n'imbutiro bamwe. Nawe uri kurari mufise itongo. Jewe duca tumvikana tukagirana amasezerano. Hakuzanira ifumbire n'imbutiro bamwe. Tukumvikana umwimbu ingene tuzogabura kuko urumva twashyize mu mutahe twese. Ca wiyumvira nk'ahantu wahora wimbura ibiro 100 hagaca himbuka nk'itoni. None naho mwoca mugabura umwana atwarira 500 undi 500. Ntiyumva yuko wowe wungutse 400 kubera wa mutahe wa undi yazana. Uciye wunguka kare wari kwimbura 100 wararushe mugabo kubera uryazanye wundi mutahe nawe mugaca mwimbura ugacuronka ibiro 500. Twumvikana. None ntiyumva ko wungutse 400 kubera wa wundi yakuzaniye umutahe. None ntiyumva ko mu wundi mwaka ivyo 400 nawe ucugana kwigurira ifumbire gwawe n'imbuto gwawe ugaca wimbura itoni. Mwumvise ingene gutera imbere turi kumwe. Mwarumvise ariko nababwira nti turi kumwe twese. Mwumvise ingene bishoboka. None nkako mwari bwigere mukiyumva. Urumva hariho umuntu arima kamara nk'ukwezi ariko ararima mugabo atagira ifumbire n'imbuto. Ubu rero twiga ingene rero natwe tuba twirwa ku kazi ka leta turiko turigisha abana banyu dushobora guca tuzanamwe umutahe tugaca twubuka twese. Niwumva ko warikuze naje nakuze twese igende neza. Kubera iki turiko turavyiyumvira ivyo? Turiko twiyumvira imbona kazoza y'umwaka w'2040 2060. Bijya ntimuze muvyumve nk'umugani.
vuga imbona kazoza yawe uti mbejewe nzoba meze gute. Dushaka rero ko umuryango wose uzoba wifashe. Mu mwaka wa 2040 twacerewe umuryango wose mu Burundi uzoba wifashe. Twaramaze kwandika ibimenyetso vyerekana umuryango wifashe. Ubu rero tugomba tugira gatabo tukabazanire uzuravuga uti je kugira nifate nokora iki mbuziki reka ndakirondera. Uca ugenda ubona iyo uja. Burya umuntu atagira yaja ntacererwa ntanasiba. None wocererwa aho ushitse hose kandi uba washitse. Ntugira iyo uja ntuzimira aho ushitse hose uba washitse. Nico gituma baza wihimbona kazoza. Hajya rero n'umuvego turiko tugira umucucu. Tubuza tuti dukeneye ko umuntu azoba yifise. Bisha tuvuga tuti none umuntu yifise abameze gute? Abaryama neza. Oyi cambere abarya neza. Abafungura neza. Akaba aryama neza. Mu nzu nziza y'amabati irimwo isima, irimwo aryama ku matera ataryama ku bisambi. Akambara impuzu imeshe. Ndizeye mwese muvuye ku bikorwa aho ndazi kwa Mungu mwese buzoba mumesuye. Nuko mwari muri ku bikorwa izo ni inkima niko ndazita. Izo ni inkima. Inkima none mugomba muje kurima mu costume. Ntugenda nyene mu nkima. Hamuvuye ugaca woga. Dushaka rero yuko umuntu wese azoba asukuye yambara neza, aryama neza, afungura neza. Kugira ubishike ko rero ubaho kugira ubakinze uteza ko ufise udufaranga. Naho wowe urima utegereza kuri murongo umuseseka rushobora kugira uronye udufaranga ko kugura amabati n'isima, ko umufundi kumuhemba. Nivyo twifuza. Iyo mbona kazoza rero twese tuyijeko. Ntusubire kuvuga ngo imbona kazoza 2040. Oya vuga uti jewe ico mbuze niki. Niba wewe ufise inzu nziza tutawe kuvuga uti burya ntihakwiye yuko ngira amazi nanje koga muri douche. Uca wiyumvira ico niba wewe inzu amaze kugira inzu irimwo isima y'amabati ukaba uryama ku mate tutawe kuvuga uti je mu kuja muri douche ndida kugenda imetero kubera iki nanje. Kubera iki nanje ndogira akazu ka sugumwe ntanyagirwa nari ntagusohoka. Nako nakantu ubuze urumva wo gumuraba ikintu ubura uwari we wese. Aho rero tuvuze uwari we wese kuko dushaka umwidegemvyo mu bijanye n'umutunzi atagusaba. Umuntu atunzwe no gusaba kabisa ntabaratera imbere neza. Burya abantu bateye imbere no wiha. Agusororera no munsi ukavuga uti urasororera ndazo gusororera. Makwa muvuga ngo ndindiriye usororera ngo menya abana akabari ku kabare. Wari wagera naho kazubona nakari hari ku kabare. Mbona akani hari hafe ngende. Ibyo tubivemo. Oya dutegereza kuba twifise twiha. Rero gituma tubagwa imyaka ijya myaka 2040 niyo twihaye gusa nk'ikimenyetso. Ahandi ho twari tubyifuza mu myaka 5 kandi twakora amaboko mu mpuzu. None nkaha mubona amahera azova hangani. Turamatari rero ndakwibira akabanga k'iterambere k'intara yawe kugira ngo muze mutere imbere. Navyo nyene burya n'ibintu bikomeye. Mbo kavuga uti intara ya Mwaro yinjije amahera ngaha avuye inyuma ya Mwaro. Utegereza kuronka ivyo ushora rero kugira ngo ushore mu yindi ntara y'amahera z'Imwaro. Ubonye rero amahera zaraza ucumenye uti twatunze. Mukazorima ivyo murira ngaha gusa Imwaro ntimuza muratunga. Ukagira akabare keza gatuma bose baza bariruka bazana amahera muri tourisme. Ukagira akahotere keza gatuma abantu bose baca baza. Aho rero ugacubona amahera yinjiye mu ntara. Ubu rero nkajya muri mu biro iwanyu nabajya bahanuzi bawe mwicara mwiyumvira muti mbega twokora iki. Ahi mukike ndababwiye naranezere musitantera mbwiye ati twebwe ku munsi dushora hagati y'itoni 50 na 70 z'ibiraya biva muri komine Mukike bigera. Nuva n'amahera yinjiye muri Mukike. Haye mwabona bari kwatera imbere n'umuronderzo n'ibindi. Ayo mahera yinjiye muri Mukike. Gutyo umwe wese agiye arabigira ngo bukavuga uti ikomine ntawe gira uko nyene. Uti wewe warosa amahera ngani kavuye inyuma ya komine. Imvukira muca mu nyumva. Imvukira mwagiye gusuma. Weekend ni mutaha y'amahera muri Bujumbura hajya si wanyu. Kazane mu komine wanyu. Mukoro tugambi ufise ingurube zibiri ucuronka umukozi uhemba. Wewe uzokunguka nawe yunguke.
nibi biteza imbere igihugu. Rero n'imvukira iyo baduze no kuza murumvikana muti turabe ingene twoduza umwimbo tukaronka ivyo dushora, abantu bagahurumbira intara yacu kugira tubone yuko twisununura. Intara zose zibigize uko zikabigira uko duca turonka umusesekara dushora inyuma y'igihugu. Byatunga rero caginjira mu Burundi. Uburundi budafise ico bushora inyuma, budahamagara ab'inyuma ngo baze, naho nyene tuba turatunga. Dutegeza gushora hanze, dutegeza kuronka abaturiste baza bajya ba mukerarugendo baza guhurumbira Uburundi babutemberamwo, kuko haje umunyamahanga umwe nga nimibore burataha ari amadolari amajana 5 ntaba yinjiye rero mu gihugu. Nimwiyumvire haje abanyamahanga nk'ibihumbi 100 ku kwezi, wiza murabe amadolari bayinjiye. Mugabo urasanga nk'abarundi gito babwira ngo ntuzi Burundi wacu, none mu muri rudahera ngo ntimubuze. Abo n'abarundi gito kandi abo ntimubumvirize. Nta gihugu na kimwe kiburamwo shetani. Turi ku isi kandi shetani ntiryoherwa abantu bariko baratwenga. Iteza kurondera abo yo kwinjiramwo kugira batuma abantu badatwenga. Nico gituma ibintu byitwa amahoro, tubumbatira amahoro kugira ntihagire shetani isubira kutwinjiramwo itume dusubira guhungabana kuko niko subira gukora. Duca twicara. Hariho abantu nabajije none Uburundi ko muvuga ko bukene ni kubera iki bukenya? Ngo kubera ngo twama mu njyane imisi yose. None izo njyane nazo zava kuki? Ngo ujya injyane ngo bapfinda ngo nubukene. None gashaka kuvuze ko ubukene butera injyane, injyane nazo zigatera ubukene. None umuti tuzowukura. Ni mu ciyubiri. Nese ko mwama muvuga twese ariko twatuvuga. Uri injyane zitera ubukene kuko mwama uriko muraryana ntimukora. Ubukene nabwo mugaca muvuga ngo dupfuye ubukene ko dushonje, ngo haraye inzara hazinduka inzigo, ngo murumva ngo kubera ubukene. None aho hantu injyane zitera ubukene bugatera injyane, tuzokira gute? Twizizira ikintu kimwe rero. Murumva ikigoma kigaruka. Injyane zitera ubukene butera injyane. Mwumvise ko aguma hagaruka ubukene, ngo tuje hamwe twese turwanye ubukene, murabe yuko bidaca bihera byose. None ntase umwaso umwe hari umuntu akundana n'ubukene. Umuntu yo bari umujama w'umukene nashire hejuru. Umujama w'ubukene ni nta numwe, n'umwasi wacu rero ubiriza. Tugirira nabi twese rero duca turwanye uwo mwasi. Dukundanire ku mwasi. Turamugwanye. Hanyuma tubaze gutunga urumva hino zose kuryana ntibyaheze. Mwumvise umuti. None umuti mugume rero mubumbatiye amahoro kugira ngo uyu musaruro turiko turaronka tugume tuvyara umusaruro, amahera yinjira turema yandi tuyakura mu kuzimu, asubira nayo dukora iyindi migambi gushikaho muzosanga dusigaye twibera mu magorofa gusa. Erega bizoshika nubona ko twabaye benshi, hazotera igihe tuvuga ngo twubake inzu mu kibanza gitoyi mugibiyemwo imiryango myinshi, duca tubaka nk'igorofa igeretse 50, hagaca habayo nk'imiryango 100. None ntimwumva hamwe hari bwabuze umwubatse ntiduca tuhari. Turiko turwanya ubukene twese tuvyumva kumwe. None rero ndahimbawe kuri aka kagoroba. Je ndiko ndavuga ivy'iterambere sinoheze. Bashobora guhera n'iminsi. Nico gituma nkundana n'abantu bari mu iterambere bose. Cyakunda cyane kandi namwe rero ndabakunze kuko ndabona mwese mwari muri ku kivi. None rero ndabifurije kurorarirwa, Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe.